Umuntu TV tubitayeho. Farawo amaze gupfa wasigaye arongoye igihugu nk'umwami wa Egiputa yari Yosefu. Ego rero nagomba mbaze mu majambo makeya byaje guhinduka gute kandi ari we mwami kugira ngo bamwihinduke batangure kubacura bufuni na buhoro, kandi umwami yari Yosefu yagitanze gute? Yatanze igihugu gute kugira ngo kije mu minwe y'uwundi mufarawo atangure kubakoresha bufuni na buhoro? Igitabo nsoma kivuga yuko yabaye umwami wa Egiputa imyaka 40 yiyicariye ku ntebe y'ubwami muri Egiputa. Ni Yashari. Twibuke kino gitabo Bibiliya dusoma isanzwe irakivuga muri Samueli wa kabiri, muri Yoshua, muri Timoteyo, nimba atari Tito, baravuga iki gitabo. Rero cyarakuwe muri Bibiliya, kubw'ibyo kiremeretse kandi kivuga ibya Bibiliya. No kuvuga ni kimwe mu bitabo bakuye muri Bibiliya. Rero ni Yashari igice 38 uhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Edomite war continues. Intambara z'aba Edom, intambara z'abazungu zibandanya. Kuvuga mu ibyo bice byacu ngaho intambara zahamye zirarenze. Hakongera hepfo hakavuga ngo Magron becomes Pharaoh. Magron ni umuhungu wa Farao. Umufarawo yari ahari igihe cya Yosefu. Amaze gupfa yari afise umuhungu yitwa Magron. Uwo niwe yaciye amusubirira kuba umwami, ariko yabaye umwami w'ikijakija, niko novuga, w'ikijakija. Rero uciye usomaho ku murongo wa mbere Yashari 5:8 ku murongo wa mbere, ukabandanya usoma harakwereka inkuru zose za Yosefu ukuntu yabaye muri Egiputa, uwo mwami aganza, kuko Farawo niko yari yabivuze. Igiti yagisigiye Yosefu kugira ngo aganze abanyaegiputa, mugabo yashizeho umuhungu we Makroni kuba ko yo kwicara kw'iyo ntebe. Niwe yahawe kwicara ku ntebe ya Farawo, uwo muhungu we Makroni, ndetse anamwita Farawo, ni kuvuga umwami wo muri Egiputa. Ariko acafata ubutware bwose, ubutegetsi bwose abuha Yosefu, ategeka kandi umuhungu we Makroni ko nyene no kwicara ku ntebe gusa, mugabo ibindi byose ko ategerezwa kuba munsi y'ukuboko kwa Yosefu. Yosefu akaganza igihugu, akongera agatanga amategeko yose abaho. Rero igihe Farawo apfiriye, umuhungu wa Farawo Makroni yaciye afata ibitabo byose by'amategeko ahereza umutama Yosefu. Yosefu uhereye ico gihe aca abo umwami, yari afise intebe yiwe, yankiwe kwicara ku ntebe gusa ya Farawo, ariko yari umwami w'ukuri neza cyane, kuko nta muntu numwe yamuvugiramwo. N'uwo muhungu urumva yari yahawe wa Farawo, yahawe itegeko na Farawo ko ategerezwa kumvira no kuba munsi y'ukuboko no kuba munsi y'itegeko ryo kwa Yosefu. Yosefu yaraganza imyaka 40. Byagenze gute rero kugira ngo abayashurani bashobore kugigwa abaja? Iyo myaka 40 iheze, Yosefu ariko atwara
nawe yaciye yitaba Ahaya, yaciye apfa. Umwami bavuga ngo yaratanze, yaciye atanga imyaka yiwe 40 iheze ari ku butware. Amaze gupfa niho rero wa muhungu yari ku ntebe ya se yitwa Makroni, wa muhungu wa Farawo, nawe yaca afata rero intebe, yaca afata ubutegetsi. Nuko rero niko byagenze kugira ngo Yosefu abe umwami wo muri Egiputa ico gihe cyose. Makroni yagiye gufata ubutegetsi ari uko Yosefu apfuye, acaba rero umwami nyawe. Ubundi bwobwo uwo Makroni yari uwaho nyene w'igikanganyoni, ariko byose biri mu kuboko kwa Yosefu. Kuri iki gitabo rero ca Yashari kirimwo izo nkuru nariko nsoma, uhereye neza ku murongo wa 11, Yashari 5:8-11, mu Congereza havuga ngo, and Joseph was successful in all his ways, and the Lord was with him, and the Lord gave Joseph additional wisdom and honor and glory and love toward him in the hearts of the Egyptians and throughout the land. And Joseph reigned over the whole country 40 years. And all the countries of the Philistines and Canaan and Zidon, and on the other side of Jordan, brought presents into Joseph all his days, and the whole country was in the hand of Joseph, and they brought unto him a yearly tribute as it was regulated, for Joseph had fought against all his surrounding enemies and subdued them, and the whole country was in the hand of Joseph, and Joseph sat securely upon his throne in Egypt. Haba hariko havuga ko Yosefu yatwaye imyaka 40, kandi yari kumwe n'ukuboko k'Uhoraho, kandi abantu bo muri Egiputa barabikunze. Kubw'ivyo Yosefu atwaye ico gihugu ca Egiputa, ibihugu byose biri hirya no hino bizungurutse Egiputa, caba igihugu c'Abafilisitiya, Kanani, Zidoni, n'ibindi bihugu byo mu nkengera za Yorodani, baramuzanira ubushimwe Yosefu ibihe byose yamaze ku ntebe. Kandi igihugu cyose cyari munsi y'ukuboko kwa Yosefu, ni kuvuga Egiputa, kandi bamuzanira amatagisi buri mwaka nk'uko byari byarategekanijwe, bakayazanira Yosefu. Kandi Yosefu igihugu cyose cyari mu kuboko kwiwe. Ngo kuko Yosefu yari yaragwanije ibihugu bizungurutse bikikuje, abansi bo mu bihugu bikikuje Egiputa byose arabinesha. Kandi igihugu cyose cya Egiputa cyari munsi y'ukuboko kwa Yosefu. Hama Yosefu yiberaho mu mahoro, yicariye ku ntebe y'ubwami muri Egiputa.